umuhungu dukundana aranzanira ishugwe turasohoka kandi mukabareka ari VIP ariko mu gihe rero ucimbwira ngo uri busy n'akazi urumva ca ndondera pini reserve kandi jeune nkawe we ca ndondera umutama ca sohoka nano ari VIP comme ça ça vous mentir jewe no mu ikintu cose ashaka uwo munsi arahubwiye ati bebe twese imvugo mbabarira amatwi giye kuryoherwa magiye muri soirée hehe urumva nta kintu wumva ko cyo vraiment none ngaho woca wumva je nawe tugumana turiko dukora iki ndi sister wawe ndi kuzine wawe meme n'umukuzine urashaka kumwitiriza uwo munsi wa 14 na papa wayo gusohokana kandi na petit frère cyangwa grave wayo gusohokana uwo yareka n'umunsi usigura iki SAINT VALENTIN abatabizi muzo bisiguje nga mwisi nzima 20% nibo bizera ibintu ngo vy'Imana bijanye n'amategeko wewe abakobwa bose mumaze kuryamana mwari muciye mu isengero no mu mategeko mwaragiye gusinya ati stomi tuguma turyamana muhira mukararana none umaze kurarana no mungu numva ko bingana kuryamana none je nawe tworana mu gitanda ntituryamana. The first of all things I got for today, of course, I'm Franny Council in front of you, Mr. Believe, Mr. Dream from zero to hero. I love what I do and I do what I love. Mr. Professional Generation 20. If I'm losing now, I can win tomorrow. That is all I want. Let me pushing you in another level because I'm the one and the only in this game industry. Plus 257. Live the life you love and love the life you live. If you love me, I love you too. If you hate me, I don't care. So, ndikumena kugawi. Peut-être ko mutabazi ariko je ndabazi reka batwitondore ndakuramukije nanje ndakuramukije watakuziswa gute twari tirite kabila cyangwa kamamagara tequila Tiago usanzwe bahe bamukiranira okay nayo twagute amazina nahawe n'abavyeyi ni Mukeze Taskariyena ariko kuri benshi bazi Mia Muktarido bad girl nayo usanzwe bahe bad girl bamukinanira cyakanga cyambere kuri 5. Bon, mwabumvise bose today twabazanye topic shash tuko turegereza umunsi mukuru wa Saint Valentin umunsi mukuru wa Saint Valentin aho benshi bavuga ko ari umunsi mukuru w'abakundana mais moi je sais pas ko ari abakundana ego topic y'uno munsi ivuga gute abakobwa benshi usanga biteze amakado ku munsi wa Saint Valentin canke ugasanga sinzi mugabo abahungu nabo ugasanga nabo nyene biteze ibindi bintu tuhamagaye abakobwa babiri kugira ngo bashobore kutuganirira mbega kuba biteze ayo makado bishitse umuhungu n'abari capable kumuha iyo kado bigenda gute canke uwo munsi umuhungu akaba ari busy bizogenda gute kubgawe kubganje ku munsi wa Saint Valentin rabizi n'umunsi w'abakundana kuva tukivuka gushika tungane gutya tubwiye ko umunsi wa Saint Valentin n'umunsi w'abakundana bisigura ko yuko umuhungu dukundana aranzanira ishugwe turasohoka kandi mukabareka ari VIP pana moshere ego mukabareka ari VIP rero umbwiye ngo nufise umwanya cyangwa nguriye okipe vraiment dans ce cas urumva yuko ashobora gukoresha ipine iri reserve ngo ashobora gucakoresha ipine iri reserve bon ni kuvuga yuko ntashobora kubyihanganira kuba ko umutipe adaparvenye kumusohokana mu gihe adafise ubwo bushobozi bwo gusohokana sivyo aho uvuze ngo mu bubare buri VIP pana ngo buri moshere sivyo mugabo ntabari capable kuza gusohokana même n'iryo shugwe habwa ati ndi busy n'akazi canke akaba ari busy n'ibindi bintu kubgawe umva utegerezwa kuca ukoresha iyo pine iri reserve sivyo akamaro nakaye kivyo byose bon akamaro kuri ivyo byose nuko bon dimo jewe dusohokana urabimbwira bien ava jewe ntamahera afise ku gusohokana canke nakifise ndashobora gupeya jewe kubera ko turakundana ariko mu gihe jewe ucimbwira ngo uri busy n'akazi urumva ca ndondera pine reserve kandi jeune nkawe we ca ndondera umutama ca sohokana ari VIP comme ça hari nkaho postinga kuri Facebook na WhatsApp kuri statut ati ebana Valentine Day wenda kugarutseko kubgawe nawe gutubivuga ko biki je vraiment pas yowanje ebana bera vraiment nabesha cyane je vraiment nziko turi en couple dusohokana ibintu byuko kuri Saint Valentin ataza kuba ari ready abikubwira ava na jewe apa yiwanje bimbwira ava kuko uwo munsi ugeze deja mbadi sio ko tuzosohoka urumva rati yambwira ngo urumva bebe ngo ndi mu kazi ngibiki nibikoya ibyo bintu uzobura bitubwira kare kugira tubimenye ko tutazoja mu bandi ego canke ubandana ipine ya reserve
oya je nta pine norondera vraiment gusa sinokwihangana iyo day ico vyumva. Bon, iyo day wewe wavuze ko udashobora kurondera pine ya reserve. Hama wewe ntari capable kuza gusohokana canke nta mafaranga afise nkuko nariko ndabivuga canke irya shugwe ariko uravuga ntariko araza kuri go kubgawe byogenda gute kuko wavuze ko udashobora kurondera ipine ya reserve cyo bigenda gute? Erega ntaho byanditse yuko kuri Saint Valentin batanga ishugwe gusa. Oya bwo rero bijya bintu by'ishugwe ni iby'abazungu si iby'abarundi. Twebwe urumva abazungu tubayeho kumwe. Urumva kubera bobo rero bakunda amashugwe canke bakunda ubuntu bw'uburofa. Twebwe abanyafrika turarusha. Sinzi ko mubizi turarushe tubacaye ko turondera amahera. Rero niho wazumbwira kuri Saint Valentin ngundaniye ishugwe. Abwo rero muri ville no abijya bintu by'amashugwe ngira ntabizohaba. Jewe vraiment nta shugwe ko sindarijya. Nta shugwe nkeneye. Kubgawe uvuze udakeneye shugwe ni kiye kintu uvuga ati je mu make wanje ko musa Saint Valentin ikintu ashobora kunzanira iki? Akaraba kandi gakado kubgawe nakahe no? Amakado ni menshi mbwa pana ishugwe. Iryo prefera? Kado yiwanje. Na jewe numva umenga noja gushopinga kidogo kugira tuze gusohoka dutesa canke kanzanira kado y'ikindi kintu impuzu ibirato iki binashobotse kado y'imodoka kayima nibisanzwe. Gazo abakobwa bacu barashushe umvise ubakeneye imodoka donc bose ntibakeneye ibintu biri hasi bose bakeneye amamodoka abandi basohoke ahantu harenze bivuga ko abakobwa bacu barashushe mu Burundi ahubwo bikigiye basigaye barenze. Okay, umuhungu mugiye guhoye ivyo byose nawe avuga ati bon quand même umunsi muri enjoyinga ni kiye kintu ushobora kumwemerera kuri uwo munsi wa Saint Valentin? Ba mugiye dusohokana cyane. Mushobora kwa musohoka kabanze tubanze tuvuge umunsi mugiye muwa musohokana. Ya ariko nawe ukoresheje ubwenge nk'umuntu akutse. Umuntu amaze kwisopa mwagiye quelque part mwanyoye mwafunguye dimo yakugiriye shopping yakoye amahera kanaka argent de poche ariko urumva nawe ko woco muha iki vraiment? Je sais pas kitubwire je ntavyonze. Nawe urumva ko woco ukora iki? Bon, jume ngo tworyoha nyene tugatamba nta bindi. Tamba seulement. Okay. Okay. Petit frère wawe umutamba comment? Jewe uno musi ntavyonze ivyo byose. Okay, twigishe ntaco je ntavyonze. Atuka vraiment jewe. Ça vous mentir jewe no muri kintu cyose ashaka. Ndari. Uwo musi arahubwiye ati bebe. Tweshe imvugo mbabarira amatwi. Ko nk'umuntu akuze utahura ico kintu nawe ucuvyumva. Je ndacyari umwana vraiment ntavyo niko natahura. Mugabo rero umunsi aragusavye ko muza gukeshanya. Ni kuvuga yuko murazisohoka munwe hama muce mutahana muhira. Ivyo uri pour nabyo. Bien sûr que oui. Uwo munsi ni all night. Ego vraiment jusqu'à l'aube. Umunsi no gukeshanya nawe. Bon, uyu nyaravuze yuko mushobora gukeshanya iryo joro ryose, sivyo? Wewe kubgawe umumeko waragusavye ati iryo joro. Nijewe nawe galo ben kilo 14 février. Jenda navyibagira guys, navyibagira biba navyonzi. Oya sindimo. Bon, aragusavye ko uwo munsi muza kurarana. Sivyo? Kubgawe uzogenda gute? Nane ucuvyumva nane umugabo wawe yagusohokanye. Si umugabo wawe kwanza? Niyo terme bakoresha. Muhabara. Oya niyo terme bakoresha ni harawe. Donc ni nk'umugabo wawe muri uwo mwanya nane yaguhaye amahera wagiye gushopinga waberewe usa neza mwagiye kuryoherwa mwagiye muri soirée hehe urumva nta kintu wumva ko ucuma alobe jusqu'à l'aube vraiment kubera amahera sayo ducura aba yamugoye kurondera urumva ko wosohokana nkajya inkoko iri yakompanye canke raguri yakompanye kwama n'amahera yo gutaha ukamika indazi nkakubwira ko office atanamamega afise ugacunya activera amamega y'ukwezi kose hanyuma agashanda gucika uko nyene kuri nawe atapart. Guys bano bantu yo kuri ni ibintu tubayemo mu buzima busanzwe ni ibintu tumenyereye aho tubaye no gucika nkata uko nyene. Bonje kubganje wota kuko ntuba waje. Ego kuko ntuba waje ngo turyamane cya tugira ikibindi. Bon urarya. Wavuze ati imvugo mbabarira amatwi. Mugabo petata abantu bose barabizi no kuryamana nta bindi. Bon rero bavuga yuko yapavuye ngo ibyo byose mwasohotse murasangiye yahuguriye iyo nkoko yakuguriye ibinyobwa byose uwo munsi vraiment arahuguha sibyo? Yeah. Dufate bice bishika umumeke musohokana ntari bon
ntakunda ibintu byo gukeshanya n'umukobwa cyangwa kuja kuryamana je sais pas bon we murasohokana murasangira nta bindi bon n'ibindi bitawe ariko apana ibintu byo kuryamana ico gihe wocu bikora gute mbere ndakubaze kwanza mbere ko ndakwishura urashobora kuja kudiraga umukobwa mu gihe udakunda ibintu byo kuryamana ego je nk'ubifata ndafite projet ya mariage mugabo nakarelation fils ufite projet ya mariage wewe je tufate ndakijitwe cewe sivyo hama sindabikunda ivyo bintu vyo kuryamana ico gihe umva sindabishaka nugukundana kubera ko dufise projet ya mariage kumbe tutobikora mariage igeze kuko benshi canke je ndabifata nk'icyaha kwanza kuryamana sivyo uri siri kuzoza kundraga tugakundana 1 an 2 ans 3 ans tutaryamanye bien sûr so buri umuhungu akora no ngize kuri vraiment mbwire ko dushobora gukundana umwaka umwe 2 3 tutaryamanye bon urukundo no kuryamana biri kumwe en tout cas urukundo ni 50% no kuryamana ni 50% kubera nta rukundo rushobora kubaho mu gihe mutaryamana n'umuntu jewe uno musi navyo nkunda ibintu byo kuryamana hama uragiriwe chance yo gusohokana jewe sibyo hama turasohokanye muri ico gihe sindikunda gusaba ibintu byo kuryamana ni kuvuga ko kumwe tubwira ngo pine ya reserve yo icikora vraiment none ngaho ucumva je nawe tugumana turiko dukora iki ndi sister wawe ndi kuzine wawe meme n'umukuzine urashaka kumwitiriza yeah guys mwamwumvise bon nimero yiwe ndaza kwibaha mundondere ndaza kwibaha vraiment ntugire ikibazo hama wambanje kwanza kumbaza ati ngo mbega uwo mutipe mwamusohokana cyane mwamusohokana nabwiye ati ku mutipe musohokana hama su mutipe musohokana uno munsi hama n'umutipe w'umugenzi wawe muri yumvanamo nyene nk'ubugenzi nyene bisanzwe hama ico gihe aragusohokanye kumbure umumeko wa ntari hafi mu Burundi canke nko kwa kundi wavuga ngo navuga ivyo nuko atabikunda sibyo hama wenyine arakubwiye ati n'umugenzi wawe akubwiye ati dusohoke mugasohokana mukanywa mukarya ya nkoko y'amaragu kumwavuga inkoko vraiment ajya matako ukayatabagura sivyo ama ico gihe umutipe ni musohokana mugabo aragusabye ko muza kurarana para kuryamana muza kurarana wate canke ahandi hano muhira mukararana none umaze kurarana n'umuhungu numva ko bingana kuryamana none je nawe tworarana mu gitanda ntituryamana kubgawe ikibazo namaji wacumvise kubgawe kugenza gute iki namubagiye ati kana mwabanje kumbaza ati ngo numuhungu wamusohokana cyangwa mudasohokana navyo ati umuhungu musohokana ubu naho numuhungu mudasohokana mugabo aragusohokanye arahuguriza nkoko arakuguriye ibintu byose bibaho muranyweye muratambye kwa acha gusaba ko muza gutahana muri iryo joro kuko muvye ni jusqu'à l'aube cyo genda gute muri iryo joro ntimusohokana nawe ibaze wishura wumva haja kugwiki wumva ho kugwiki wowe uzoguma umufishe wose umwereka ibintu vy'amenyo ngo biki wowe unwara mu kabari ripuru kunwara mu kabari gutabura ivyo ntabura mu gashitsi wawe nawe nagira ikintu regera uri umusazi mu mutwe ahubwo rero yes abakobwa mu bijumbura bose n'abapiti ndakura bose n'abapiti naho vyanditse nene la vérité blesse nene akavuga ukuri tubifanaje ukundana n'umutipe hari ama connection aba hagati wanyu twanyoyeho twicaye nko muri bar kana kukumva nyine ibintu mukwegana mu yandi majambo vyitwa ubushagarira akana twigisha bon ni kuvuga yuko avuze ngo muri nahantu no mu kabare mukumva ko imibiri kirakwegana ukusha mwipointa ahantu kanaka mugaheza ka already mukundana n'umuntu nico babuzana igihe bon je kubganje sindavyapressa kandi cyane sibyo ni kuvuga yuko tugarutse umengo ni mico mibi ni kwa kundi usanga imico yacu nyine yamaze gutituka sérieusement kubera ko urumva avuga ko ategerezwa guca baja kuryamana adapavunya kuryamana naco avuga ati taza kurondena ipine ya réserve guys muri kumadukikirana commentaire zanyu zirakenewe abakubwo ngaye bujumbura canke okay ibujumbura kwanza nivyo bintu basigaye bashira imbere nabo nyine ubwabo bavuga ko abahungu twebwe ivyo dusigaye dushira imbere me n'abakobwa nabo bavuga tutaryamanye nta kamaro na kamwe mbe tuba dukunda kugira tugira iki uri sister wawe canke uri brother wanje ibaze vraiment ibaze kwa musohokana misi yose mukabare hehe mugabo narakimwe mbanza nta kintu nakimwe dushitse mu nzu c'est comme si uri petit frère canke grand frère baza ko je bindaje ishinga ari byo kurya canke byo kunywa ibikura gishinga nibi byibaze nawe Deja uwo munsi wa 14
na papa wawe gusohokana kandi na petit frère cyangwa grave wawe gusohokana oya reka ni umunsi usigura iki Saint Valentin abatabizi muzo bisiguze baga sivyo tubatumye guca baja gukora natwe navyo dukora mugabo twavuze ivyo tubona nyene mu kirundi avuga ngo akabogaboga ku mutima gasesekara ku munwa ni kuvuga ko nivyo bakora n'ubundi urabikora bisanzwe tubyire jewe ndabikora jewe ro 14 umusheri wanje bayi hafi twabikora sinokubesha bien sûr que oui yeah harakenewe inama y'abajene mu gisiga cya Bujumbura harakenewe inama y'abajene kubera ko ibintu ntibitahuriza dufise nivyo ntibisiguritse we gukundana n'umuntu hanyuma mukaguma murabana mu maso ifite ibintu bisigurika vraiment nenda kubaza umukungu agiye yifitiye projet ya mariage mariage c'est quoi muza mugiye gukora iki mu nzu mugiye kuba na ade dimo umukobwa arasize abavyara arasize papa na mama wiwe umuhungu arasize papa na mama wiwe mugiye kubana muri babiri mugiye kurabana mu maso gutya birumvikana mamaze kugira mariage birumvikana kwe kudashora birumvikana mumaze kugira mariage kwe kino ndashobora kumaking ivyo bintu mugiye tuko turagendana je nawe reka ndumuntu jewe ikintu ndiko ndahagarara ko cyane sivyo nukuvuga ko nimba ko mumaze muri en couple canke muri fiançailles ibintu byo kuryamana iki niki ntibyemewe ndetse n'imbere y'amategeko ndetse n'imbere y'Imana sivyo ariko maze kuja imbere y'amategeko n'imbere y'Imana byose vraiment c'est pour je nivyo ndiko ndemeza cyane cyane kiri kintu kimwe ivyo bintu ngo vy'imbere y'Imana n'imbere y'amategeko ni wavyishinga nacu uzoshikako kandi nga mwisi nzima 20% nibo bizera ibintu ngo vy'Imana bijanye n'amategeko wewe abakobwa bose mumaze kuryamana mwari mutuye mu isengero no mu mategeko mwaragiye gusinya ati stomi tuguma turyamana malheureusement nta numwe turaryamana siri wewe jewe ndabiza ari wo mumaze arambeshyeye guys jewe vraiment nta numwe turaryamana ariko arambeshyeye biramaze kuba ndamuzi kandi reka rero kutuzinguwa reka ndakwihoza kubgawe sibyo nimpanuro mushobora guha les jeunes buno munsi kugira ngo ivyo bintu bakomeze kubigendana kuko amapart c'est pas bon nukui yambika agashambara plutôt impuzu zizasa neza canke gusesha nabi isura guha isura mbi igihugu cyacu sibyo kubgawe ni nkizihe manuro ushobora guha les jeunes ku munsi wa 14 inga bashobora kwitwara none impanuro barazizi deja ntabwo nabatumye muca muja gukora ngo muce mushuha oya gusa erega nabonye donc nababikora nivyo mwisangamwe kandi si ngo twarataye akaranga nere ega ujisiri kiraje nane haje ibintu donc turi muri monde twisangamo natwe sitwe twayishizemwo tuyisangamwe nitumenye ukuntu ibintu biko birahinduka rero nitubatumye ngo muce muja kubikora canke ngo muvyige oya vraiment gusa umuntu wari we wese azokwinda part yiwe yakameye kuri yikontrola tu kuko urya munsi amabara azokogwa warani nka ro 30 wewe kubgawe ndaje gato wewe kubgawe kurya munsi utekanya ko bizogenda gute avec ton mec wamenye gute ko ndamufise kwanza nabikubwiye ogende bazura mufise kandi baza ko je nsanzwe ndabizi uramufise uprevoya ko bizogenda gute kurya munsi ntuzorara muhira ndibate jenzo wandi gusenga si dimanche nzo wandi gusenga sinzi nkujya jenzo wandi gusenga wala uzova usanga gusenga aho kiriti zohera nta uchupanga kamap no make wa kahega sha nzoba njyamye nta ufise ngira nyene pole sana okay kubgawe umviriza jewe amapart bavuga ngo imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo pour dire quoi shoka kuvuga yuko couple yose bayeho nga mu gisagara ca Bujumbura canke ruguru mu ntara zitandukanye jewe sinje ndababwire ngurumva ngo muzoca mwifunga ngo uwo musi ugeze no uwo musi ugeze rifo kwambara bien ukaba sexy tumenyereye nuko bambara ngo rouge canke rouge noir dimo ufise umuntu mukundana yego baravuga ngo nivya ngo ibi bintu ngo ibintu ngo nivya abadolescent ngo kwambara noir canke rouge noir no wowe uzo kwambara umwambaro wose ushatse hanyuma bivana n'ukuntu wabivuganye n'umutipe wawe hajya umuntu imyenge y'inzu imenywa na nyeneye dimo wewe uzomenya intoboro y'inzu ati iyi nzu iva hana kubera uyibamwo ntuzoshobora gushika mu nzu ubwo nyene ucumenya ngo inzu ngo ifise amavirira naya no utegezwa kumenya ati inzu ipanze kunuko kubera uyibayemo dimo nawe mu gihe uri muri iyo couple uziwe n'umumeke wako muhora mupanga ama rendez-vous kanaka mama kanaka nimuzokubuze kuryoherwa
ntibizokubuze gukora ico ushaka ngo mva ngo ni Saint Valentin ngo bavuze ngo ibyaha bica biba byinshi ngo dukora ibi no kora ico umutima wawe kugida nka jewe bon nuko nyene mu tipo wanda atari ino yaba ari no vraiment jewe yari all night nacangana gatasaba n'uruhusha abavyeyi tumviriza namwe mwavutse Saint Valentin vuko ndeka rero jewe no musi ubu wanje bijya rero twakuze batubwira ngo umusi wa Saint Valentin ngo abantu benshi barasama tumaze guhura nabangaye basamye kuri Saint Valentin bijya n'ububeshi batubesha wowe gida ukuntu umutima wawe uri kuragenda n'ukuntu umubiri wawe uri kuragenda akora ikintu cyose ukuciyumvamo ari kuri Saint Valentin ushaka kumuha muhe umushari wawe nta n'ibindi je nokubwira birenge yawe bon impanuro rero ushobora guha impanuro yo guhanura abajene sivyo akajambo kayo mushobora kubwira abajene mu gihugu cy'u Burundi ya akajambo kanyuma noshobora kubwira abajene bo mu Burundi surtout les filles bibujumbura ya les filles bibujumbura ndashobora kubabwira ngo bacunge neza amakouple yabo apana kubanira oya ndimo mvutse gucunga couple y'umuntu uvyumva nawe apana ko lomeka zomara ukwezi amezi abira kubwira ati baby bipanze uku sheri Jane yumva uku nawe ugacuga umumengura umuntu ndazi no menya kubaka rega kubaka ntibisango tube twanditswe mu ikomine jewe nawe nitwoshaka kuvyarana tutanditswe mu ikomine guys je vraiment ndarengeye kubwanyu narengeye mugabo commentaire zanzu rakenewe mushobore guhanura les jeunes biki gihe b'imyaka kuko urumva bashira imbere kuryamana mutaryamanye urukundo vurongaho niba ariko rurakogwa rero commentaire zanzu rakenewe zidufasha cyane gose gukosora meme no kuraba ivyo mwegema mukeneye hama ubukurikirana nawe turabasabye mutubwire deba mwebwe ubwanyu mwifuza ko tubashikiriza hama ni Imperialtv ndabutse kandi uga subscribe like na share commentaire zozo nimuzibagire kuri channel yacu ya YouTube hama ndabutse kandi ko le 14 février hari ikiganiro gishasha ari Cap Girls ikiganiro cy'abantu bakundana muzohamenyera byinshi abantu muri en couple muzohamenyera byinshi ngene mushobora kwitwara mu rukundo rwanyu ndabutse kandi ko dufise ama Sunday church entertainment upcoming show mukomeze kugira subscribe kugira ngo ubu wa mbere kubona ibiganiro bica kuri channel yacu ya YouTube ciao